nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzobe igihugu canje. Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Kandi kakanya kuzirikana hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 17 yo mu gihe gisanzwe cyo mu myaka y'igihagwe. Mu nkuru nziza mukamagiranye ubwami bw'ijuru n'urusenga baterera mu ruzi. Ngaho twakwibisonga vyeranda vy'uno munsi, gisoma cambe cavuye mu gitabo c'ihunguka igabane ca 40 umurongo wa 16 gushika kwa 21 no wa 34 gushika kwa 38. Nayo izaburi yo kuzirikana iryo jambo ry'Imana ni ya 83. Inkuru nziza ni yashikirijwe na Matayo igabane ca 13 kuva ku murongo wa 47 gushika kwa 53. Tutega amatwi umukama Imana tuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'ihunguka muri irya misi Musa ararangura ivyo umukama yari yamutegetse vyose. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere nyene mu mwaka ugira kabiri niho bashinga ihema, ari ryo hema ry'ibonaniro. Musa ararishinga, ashiraho amashimikiro, ashingako imbaho n'amatanga n'inkingi. Araheza arirenzako rya hema ryo hejuru, ashirako umusakaro w'ihema nk'uko umukama yari yaramubwiye. Afata vya bisate by'insezerano, abishira muri iryo sandugu, arisobekako imikingo yaryo, arumika wa mutemere hejuru y'iryo sandugu. Araheza yinjiza iryo sandugu mw'ihema, aramanika ca gihuzu co gukingira iryo sandugu ry'intahe nk'uko mukama yari yarabimubwiye. Maze ca gicu gifuka ihema ry'ibonaniro n'ubuninahazwa bw'umukama buryuzuye. Musa ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cariruhukirako kandi kuko ubunahazwa bw'umukama bwaryuzura. Kandi mu rugendo rwawo rwose ico gicu kiduze kiva mu ihema, abana b'Isirayeli baca bafata inzira. Ariko ico gicu kitaduze bararorera gushika ku munsi kizodugirako. Kako nyene ico gicu c'umukama cahora kiruhukira kuri iryo hema ku mutaga. Mwijoro naho kikakamwo umuriro imbere y'umuryango wose w'Isirayeli. Uko niko vyaba mu rugendo rwabo rwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. Umushaha wanje warashashaye, ushaka gucikira inyubakwa z'umukama. Umushaha n'umubiri wanje vyigina vyerekeye Imana nzima. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. N'akanuma karironkeye aho kaba. Intamba yo ironka icari itahirizamwo uduswi twayo. Ni altari zawe mukama nyene ingabo, mwami wanje mana mfise. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. Eka bane abibera mu ngoro yawe barahiriwe ko bagushimagiza urudahengeshanya. Barahiriwe abantu bakuzeye ko amagara, bahoza ku mutima kuzi wawe. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. Kumara umunsi wose mu ngoro yawe biba kureyo kumara iyindi gihumbi ahandi. Niho nashimye kuguma imbere y'ingoro y'Imana yawe, hakubana n'inkozi z'ikibi. Esingeni ingoro yawe ihimbaye mukama nyene ingabo. Byo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yacira abigishwa biwe uyu mugani ati: kandi ubwami bw'ijuru busa n'urusenga baterera mu ruzi, hanyuma rugapfa ifi ruyoye. Rumaze kuzura abarovyi barukwegera ku nkombe bakicara, ifi nziza nziza bakabika, imbimbi nazo bakazita. Nuko bizomera no ku muhero w'isi, abamarayika bazoza basobanure ababi n'abeza.
ababi batabwe mu nyenga y'umuriro baharirire kandi bahajyanishirize insya z'amenyo. Murumvise ivyo byose? Baramubarira bati turavyumvise. Asubiza ati nico gituma umwigisha wese yigishijwe ibiraba ubwami bw'ijuru ameze nka senaka mu rugo asobanura mu itunga ryiwe ibintu bishasha n'ibintu vya kera. Hanyuma rero Yezu ahejeje iyo migani ava aho yarari. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye umuryango w'Imana, umuririmbyi arahati iyo ndavye ivy'ubuzima nkiyumvira n'ivyo kw'isi ndananirwa gutahura aho noba mpagaze. Ni vy'ukuri iyo umuntu yihweje ibibera kuri ino si arumigwa, ubwanwa bugafuka umunwa iyo abufise. Isi yuzuye inkozi z'ikibi, akabi gasigaye gatwengwa nk'akeza. Abantu bamwe bamwe baracitse ibikoko, aho umuntu bamuniga nk'urukwavu, abandi bakicwa buhene, aho siniwenda avuga abahohoterwa bagapfa umutima watungutse. Hari amabi menshi twumva ahana hariya, amacakubiri, ubwicanyi butagira izina, ishari, inzigo, indwano, akarenganyo katagira uko kavugwa, ubusuma, umubano nk'uw'igihere, kudodoberezanya n'ibindi n'ibindi. Emwe n'urudubi. Niho rero haduka indiri y'ibibazo. Umuntu akibaza ati kuko ivyo byose uvyemeraga Mana? Kuko ureka inkozi z'ikibi zikabandanya zigwira hakuzirigita? Kuko izitera imbere ku munsi ariko abanyamahoro nabo bakabandanya baba ihurizo ry'amakuba n'ingorane? Kuko Imana itokura akabi kw'isi? Mbega bizomera uko gushika ryari? Umuntu agasanga arihebuye. Umukama araduhaye inyishu muri uno mugani. Siwe akabi kamukako, ariko arazi neza ko abeza n'ababi bariho, mbere babana gushika naho bigora kubatandukanya. Agira ko adusaba kumera amagabo, kuko ababi bashobora kuduhuruza. Ko abanyakabi batera imbere, umukama ntace yibonekeza ngo aburanire impahazwa, ntibiduce umutima. Umunsi w'urubanza nturagera, ariko kandi Zaburi ya 91 irabitwereka neza. Niyo abanyakabi botera imbere nk'ivyatsi, bazoruhira guhona ubutakivayo. Umurundi nawe ngo imboga zitaribwa ntizirumba. Imana iraturindiriye yihanganye. Abeza ntibakihebure, kuko ntibazigera bamaramara naho ibitero by'umubisha byo kwigira ndanse. Nibihanganire ivyo byose bibagora cane cane izo nkozi z'ikibi, bizeye ko bazotsinda, ariko kandi ko abo batovyi bashobora guhinduka. Ni vyiza ko tubaho tuzi neza ko isi itarimwo inshisi zambaye uruhu rw'intama gusa, ariko hariho n'abeza maze tugira umwizero. Umunsi w'urubanza nturi kuraza ubu ngo nuko tugeze aho umwasi ashaka habanamba. Bwerera igihe ntibwerera inzara, ariko kandi vy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe. Niturindirana umwizero, umuhero wa vyose, aho umwe wese azoronka ibihuye n'ivyo yakoze mwa buno buzima. Abatumwa ba Yezu bari biyumvira ko umuzo wa Mesiya uzozanana n'urubanza ku bacumuzi, ariko bakabona ababi babandanya biberaho bonona ivyo bashaka, rimwe na rimwe bakaba ari bumenga bagenza isi nibo bayigaba. Yezu aduhamagarira kuba abihangana nk'uko Imana yihanganira abantu. Naho rero dusabwa kwirinda kwigira abacamanza, ntiducire imanza abandi, ntiduhutaza abandi, ntitwihutire gukwegera urusenga ku nkombe rutaruzura, kuko umwanya wavyo nturagera. Impamvu nuko umuntu asanzwe ari mugari, umugani w'umunyarwanda. Biranagoye kumenya ivyiyumviro vyiwe. Imana yo nyene niyo ishobora kumenya kari mu mutima wa muntu. Abandi bababwihende bagasanga bariko bajaniranya umubisha n'intungane. Ntihagire uwihutisha ibintu, kuko yihuse yavyaye ibihumye. Bavukanye ntitwitiranye ibintu, ariko ikibi ntikizigera gisubirira iciza.
mu gihe tubona umenga inguvu zacu ziriko zipfa ubusa ntitukihebure, nitugumane ukwihangana n'umwizero. Ubwami bw'Imana buraciyubaka gushika ku muhero w'isi, bwakira bwo bose budacaguye. Mu gihe tukiri ku rugendo ngaha ku isi, womengo vyose birarekuwe, amabi menshi arakogwa atacamira. Nk'uko urusenga ruyorora vyose mu kiyaga, niko abeza n'ababi bakiri kumwe. Ariko umunsi w'urubanza uzoshika, uzoheza ukuri nabi yose higanze ineza, maze abeza bakake, bamwe bihanganira ivyabagerageje vyose badahungabana kuko bizeye Imana. Ntiturondere rero iparadizo ngaha ku isi mwa kino gihe. Uwo mugani wadukuriye inkoni ku gishitsi. Ku muhero w'isi abamarayika bazoza basobanura ababi n'abeza, ababi batabwe mu nyenga y'umuriro, baharirire kandi bahajyanishirize insya z'amenyo. Niduhinduke rero twirinde kuba bantirumveko. Banganiki abihebuye batabona iyo baja, banganiki abo bose babona ko ataco bacambariye. Kuva umunsi twaronka ibatisimu turi mu bwami bw'ijuru, ariko uburyo bwiza bwo kubugumana ni ukubahiriza ivyo busaba. Mu guca umugani, Yezu aratwibutsa ko Ekleziya ifise igikorwa gihambaye cyo kwegeranya abantu idacaguye, irimwo abeza n'ababi gushika ku muhero wa vyose. Niho ababi bazotabwa mu nyenga y'umuriro, abeza nabo biruhutse baronka impera yagenewe abana b'umuco. Duhamagariwe kuba abemera kugenzwa n'Imana buri ntambwe y'ubuzima bwacu, nk'uko twumvise Imana yagumye iyobora intambwe z'igihugu cayo mu rugendo barimwo. Mu kuzigama amajambo yayo tuzoheza dushikire ubuzima budahera Kristo yatwemereye mu bwami bwiwe. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana.